umuntu arayivukana bitumwe yuko utunyengingo tw'amaraso twitwa hemoglobine dutuma impwemu zishobora kugenda mu maraso tw'abavyeyi uko ari babiri tuba tugwaye. Iyo duhuye rero tukatuvamwo akagwaye, kuko umuntu arashobora kukagendana atagwaye, ico bita arere tari domina. Rero iyo duhuye ari tubiri, ak'umugore n'ak'umugabo, mu maraso bica bituma umwana ashobora kuvukana iyo drepanocytose. Ni ukuvuga amaraso yiwe ku kantu kitwa hemoglobine gaca kagondama kurya kakarya gakeruzo gakeba ubwatsi. Mu 2021 OMS yarerekanye yuko abantu baba imiliyoni 7 kw'isi baba bagwaye, usanga bagwaye iyo ngwara bayigendana. Muri abo harimwo abapfa banashaka. Ni ukuvuga ni nk'ikijana c'abantu baba kw'isi yose. Akamo notera ubwa mbere ni ku bakiri bato, abagomba kuba gushinga ingo zabo, abubakanye, nubwo bitaraja mu mategeko, ni vyiza gukinga utaronegwa. Ivyo bipimo nabwiye ko kwa muganga bishobora gukorwa. Uriko aratwumviriza ashobora kubikora, kugenda agasaba ko mugira ico gipimo, akaraba hagati y'abakundana kugira bumve yuko bubakanye, ako kantu katariho, kuko ni ingwara vraiment vy'ukuri mbi imaze gushika mu muryango. Uretse kwitwara ubutunzi bw'umuryango, ituma n'abantu bose bama muri stress mu rugo. Twa muganga Jean de Dieu Habyarimana, nkaba ndongoye umugambi w'igihugu ujejwe kurwanya ingwara ngendanwa zitandukira. Imwe muri izo ngwara zitandukira ziri muri uwo mugambi w'igihugu murongoye, hariho ingwara ikunze kuvugwa cane yitwa drepanocytose. Mu biharuro bigaragazwa n'ishirahamwe mpuzamakungu rijeje kwitaho amagara y'abantu OMS mu mwaka wa 2021, birerekana yuko iyo ngwara iriho kw'isi. Mugabo nta biharuro bigaragara mu Burundi bihari twashoboye kuronka. Mbega mu Burundi irahari? Yabatanguye kubonekeza ryari? Murakoze cyane. Nivyo, ingwara yitwa drepanocytose, ni ukuvuga ingwara ifata igihimba kimwe c'amaraso bita hemoglobine. Ni ingwara imwe mu zo dukurikirana ngaha muri iki gisata, iri mu muce w'ingwara ngendanwa zitandukira. Ariko iyo tuvuze zitandukira, bariko baratwumviriza bumve yuko baba bashaka gutandukanya ingwara zandukira y'abantu bakoranyeko canke bahemeraniyeko, kuko ni ingwara bita y'akaranda y'akame, imwe itangwa umuntu ayigwara bivuye ku bavyeyi. Urumva ko umwana aba yandukijwe n'abavyeyi, kuko biba bisanzwe biri mu tunyengingo twabo tw'umudamu mugabo bubakanye, hama bagaheza ugasanga kubera ubwo bunenge bw'amaraso yabo butumye n'abana babo bagwara. Hanyuma ngiriye ko rero ingwara ya drepanocytose, nkuko nabivuze, ni ingwara ifata umuntu arayivukana bitumwe yuko utunyengingo tw'amaraso twitwa hemoglobine dutuma impwemu zishobora kugenda mu maraso tw'abavyeyi uko ari babiri tuba tugwaye. Iyo duhuye rero tukatuvamwo akagwaye, kuko umuntu arashobora kukagendana atagwaye, ico bita arere tari domina. Rero iyo duhuye ari tubiri, ak'umugore n'ak'umugabo, mu maraso bica bituma umwana ashobora kuvukana iyo drepanocytose. Ni ukuvuga amaraso yiwe ku kantu kitwa hemoglobine gaca kagondama kurya kakarya gakeruzo gakeba ubwatsi, nico bita anemie falciforme. Ni ukuvuga ko niyo bapimye muri rugagamisha muri microscope baca basanga iyo hemoglobine yigonze kurya kagakero, nico gituma rero bayita, kuko umwana mu bimenyetso vya mbere agira no kugira ikama ry'amaraso, nico gituma na drepanocytose bayita ingwara itera ikama ry'amaraso kenshi. Hanyuma rero uvuze uti aha mu Burundi ingwara irahari. Iyo ngwara irahari cyane nkuko mwabivuze. Mu 2021 OMS yarerekanye yuko abantu baba imiliyoni 7 kw'isi usanga bagwaye iyo ngwara bayigendana. Muri abo harimwo abapfa banashaka. Ni ukuvuga ni nk'ikijana c'abantu baba kw'isi yose. Urazi ko isi biharo vyerekana ko turiko turegereza imiliyaridi 7. No mu Burundi kuvuga ngo yatanguye ryari vyogorana ko yatanguye igihe Burundi bwabaho. Kurumva abantu bariho ubwo bunenge bw'amaraso baba babufise, ahubwo gusingira ico tworaba mbega mu Burundi biharuro vyifashe gute ubu. Ico kibazo bijanye nuko ingwara yifashe ngaha mu Burundi, novuga ngo naho tudafise ibiharuro nyezina. Ubushize mu minsi iheze hariho ishirahamwe y'abavyeyi n'abana bagwaye iyo ngwara bagiye hamwe, twarakoranye kugira ngo dushobore kumenya mbega mu Burundi vyifashe gute. Hama turabasaba yuko turategura hamwe ico bita questionnaire, turabasaba yuko botugirira recensement y'abo bana bari muri iryo shirahamwe ryabo. Abavyeyi bamaze kuronka abo bana bari muri iryo shirahamwe, twarashoboye kubona abantu bashika 405
bari mu iryo shirahamwe, muga cane cane benshi nabo muri n'ubundi Bujumbura uvuga ko abo bantu 105 bose baragwaye. Ibiharuro vyerekana yuko muri abo bantu 405 benshi bari hagati y'imyaka ubusa n'imyaka 5. Hanyuma uko rero imyaka uko umuntu agenda akura niko abantu bagenda, kuko ni ingwara kenshi umuntu apfa hakiri kare, kuko aguma agira ivyo bimenyetso vyo gukama amaraso, bamuha amaraso, uburuhe, ububabare bwinshi cyane cyane mu makonyero, mu maboko no mu maguru. Igano niyo ngwara nk'abariko barabumviriza birakunda kuyikingira? Birakunda, ariko kandi biranagoye, kuko nakubwiye yuko ni ingwara ituruka bavyeyi. Mu kuyikingira nuko imbere yuko ubakana n'uwo mwashimanye, ubwo biteye imbere n'ivyo bagira, hari igipimo bita test prénuptial, igipimo bagira imbere yuko abantu bubakana, bakaraba yuko umugabo canke umugore afise ako kanyengingo kazotuma umwana we bashobora kugwara. Basanze agafise, abasigaye ko abo bantu babiri bakundana bo nyene bafata ingingo tubandanye cyangwa tureke kubandanya, ca bababwira ingaruka zizoshikira abo bana. Rero ngaha twebwe ngaha mu Burundi ivyo ntibirakunda. Muri etat civile ico gipimo ntibaratangura kugisaba kugira ngo kije mu bipimo abakundanye bashaka kubakana babanza kugira imbere yuko bokubakana, kugira ngo bakingira abana bazovuka. Ariko nibaza yuko nkuko isi iri kuratera imbere na twebwe bizotinda bitera imbere bikaja mu bituma. Rero ubwo nibwo buryo nyamukuru bushoboka kugira ngo umuntu ashobore kwikingira. Muravuze yuko mu Burundi biraba mu bisabwa iyo abashaka kubakana bagiye kwiyandikisha muri etat civile, ntibiraba mu byo basabwa, mu bipimo basabwa. Mbega ariko aha mu Burundi ico gipimo kirakorwa? Nimba gikorwa bisaba iki? Birakunda aho ko kiboneka? Nibaza yuko ico gipimo aha mu Burundi sindabaza amalaboratoire, ariko nibaza yuko ni igipimo gibana kitanagoye, kuko ni erythropoiesis de l'hémoglobine niyo baraba. Ndazi ko muri Rwakarede nka CHI erythropoiesis de l'hémoglobine zirakorwa, mu bindi bitaro bikomakomeye birakorwa. Ngorane kubera ataba bisaba canke kubera umuntu akagendana, iyo atagwaye ntushobora kubimenya. Biragoye rero kugira ngo abantu bagasabe canke abaganga bagasabe, kuko bitari mu bibwirizwa gusabwa. Sino ico gipimo ugikeneye cyo kirashobora gukorwa aha mu Burundi, kandi ni igipimo gisanzwe. Kubijanye niyo ndwara kandi umuntu irashobora kumufata amaze kugira mu bigero, hoho iravurwa igakira? No kuvuga ko nyimba twagerageje gutahurana, nakubwiye yuko ni ingwara iva ku bavyeyi babiri. Kugira ngo umuntu agire ibimenyetso nuko utwo tunyengingo umugore abagwaye n'umugabo akabagwaye tugahura, cyo bita hemoglobine SS. Hariho rero igihe umuntu agendana cyo bita datare, ako kanenge kumuk'amaraso yiwe, ubundi ugasanga ntagafise. Abana bazovyara harimwe azoba bakomeye n'umwana azoba afise ako kanyengingo kagwaye, ahuye n'uyundi mugwaye agafise, niho bavyara umwana ashobora kugira ibimenyetso. Hariho abantu batugendana batazi yuko bafise ako kanyengingo. No kuvuga ngo ni bimwe vyo yita la loi de la probabilité. Harashobora kuba probabilité ugasanga murahuye mugwaye muca muvyara abana bagwaye. Hanyuma kuvugwa, ingwara iravugwa, ariko kuvuga ngo irakira ivyo nibaza yuko bigoye, kuko imiti hari musanzwe. Umwana kenshi utangura kubona ibimenyetso hagati y'imyaka 2 hagiye yavutse gushika ku myaka 5, niho rero biba bikaze cyane, akacegera ikintu bita syndrome PME. Kuvuga arababara, akavyimba mu bikonjo, mu makonyero, ku maguru, mu mavi canke amajisho y'ikirenge. Niho rero umuntu akunda umwana avyimba akagira ububabare bwinshi. Umuti wa mbere ni ukumupfupfahariza ububabare, bamuha imiti ivura ububabare. Hama ikigira kabiri, nababwiye yuko umwana ni wa mwana baguma akama amaraso. Mbere muri bihugu vyacu cyane cyane ngaha mu Burundi ugasanga abantu ariko bati nkubire bavuga ngo umwana ngo bamuroze, ngo umwana ngo bafashwe n'amashetani. Ariko bivuye vy'ukuri kuri iyo ngwara ya drepanocytose. Ugasanga ari umwana yama mu bitaro, bama bariko baramuhereza amaraso buri mwanya. Hanyuma ikindi, hariho rero umuti nibaza ugabanya cyane cyane ivurirana ry'amaraso, kuko amaraso acavura cyane, ugasanga rero arononekaye. Hariho bashobora kumushira ku miti ibuza ivura ry'amaraso. Harimo rero aha mu Burundi nibaza yuko taranaboneka, ni ikintu bita hydroxyurea, umuntu awukenera uronka. Hama ikindi nobwira bariko baratwumviza nuko hariho ibipimo vyo kumenya yuko umwana wawe agwaye iyo ngwara. Iyo utanguye kubona atanguye kugira ivyo bimenyetso niko ndavuga vyo kubabara, vyo kuvyimba ku maboko no ku maguru, hariho igipimo kera hari igipimo bita test de mere, mugabo nticatanga inyishu nziza. Hari ibipimo rero vyihuta nk'ujya kwa malaria bita paracheck, ushira kwa amaraso kuri papier bivare, hama ugacubona yuko umwana agwaye mu minota 45, test rapide.
ivyo rero birahari, nibwo buhinga bugezweho. Rero umuntu baramuvura, kandi umuntu afise iyo ngwara iyo bamukurikiranye neza arashobora kubaho imyaka itari mike gushika ku myaka nawe ashaka 40, kuko ngaha nko muri aba harimwo abantu bafise imyaka 40 nakubwiye, harimwo nabo bafise imyaka 36 kurenga. Hari uburyo bwoba bushoboka bwo gukingira umwana mbere yuko avuka, mu gihe umwe muri abo bakanye yipimije akamenya ko afise uwo mugera imbere y'igihe? Ni ingwara iva ku maraso uko umuntu aba yubatse, donc ibyo twita biva muri bwa bunyengingo, nuko muri biology mwaringira warize ikintu bita ADN, nico karanga ko umuntu biva rero mu kuntu umuntu yubatswe kuva agisamwa mu nda ya nyina. Rero naho bisa bisana n'umugera, wanashaka si n'umugera ko kagwara ibavuze mu mwana y'umugera swate n'ingwara bacterienne canke virale canke fongique, mugasa umugera nakantu kari mu kanyengingo k'umuntu yavutse, ko umuntu yarimwe kuva agisamwa. Harakamomotera abariko barabumviriza ingene bo kwitwara haba mu kuyirinda canke mu gihe umuntu agwaye amaze kumva ivyo bimenyetso. Urakoze cyane. Akamonotera ubwa mbere ni ku bakiri bato, abagomba kuba gushinga ingo zabo, abubakanye, nubwo bitaraje mu mategeko ni vyiza gukinga utaronegwa. Ivyo bipimo nabwiye ko kwa muganga bishobora gukorwa, uri ko aratwumviriza ashobora kubikora, ugenda agasaba ko mugira ico gipimo akaraba hagati y'abakundana kugira bumve yuko bubakanye ako kantu katariho, kuko ni ingwara vraiment vy'ukuri mbi imaze gushika mu muryango, uretse kwitwara ubutunzi bw'umuryango ituma n'abantu bose bama muri stress mu rugo. Hanyuma igira kabiri, nabariko batwumviza bafise abana bagwaye canke bikeka ko abana bo babagwaye, nabwiye ko hari ibipimo bihari bashobora kubapima abana bo bapimisha hakiri kare, kugira ngo bamenye ukuntu babakurikirana, ntibame muri bimwe vyo kwama kubikeka yuko ngo abana ngo barozwe canke abana bahuye n'imiyaga mibi bigatuma ari batera izo ngwara. Ni kuko ni ingwara ishobora kubaho ujanye bajanye abana kwa muganga niho bashobora kumenya vy'ukuri ico bagwaye, kuko nabwiye ko iyo ngwara ipimwa. Hanyuma kubapimisha kandi bituma n'abana bakurikiranwa neza, ukamenya ukuntu uteza kumufata, ukuntu muteza kumuvugura canke kumukurikirana buri munsi. Ego, izo nizo mpanuro notanga cane ko ariko baratwumviriza. Hari ababona yuko iyo ndwara nkuko mubivuze ni indwara iri mu zibanganye zinasaba n'amikoro menshi. Rero hari ababona yuko leta ikwiye kugira kigoro igashiraho umugambi wo gushigikira abagwaye iyo ndwara, kumbure haba mu kuyipimisha ku buntu canke bagashigikirwa no mu kuyivuza nka kurya bigenda kuri izo ndwara zindi zikomakomeye nka umugera wa sida n'igituntu. Uwo mugambi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu woba uhari? Uwo mugambi urahari, leta ntireza amaboko, leta iri ku kivi, biciye mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu nabwo bikabicisha mu kisata kijejwe iz'ingwara ngendano zitandukira. Ubwambere na mbere akigoro ka leta nuko iyo ngwara izwi nk'ingorane mu gihugu, ico bita donc un problème de santé publique. Hanyuma higira kabiri, twebwe turiko turakora mu gisata kijejwe izo ngwara, kugira ngo unumvise ko nakubwiye ko hariho n'icigwa gitoya twakoze turi kumwe nabo n'abajeje n'abari mu mwishirahamwe ry'abagwayi, kugira tumenye ibiharuro mfatiro twofatirako, kuko ivyo biharuro naho abantu benshi bumva ni bike. Nababwiye yuko abo bantu 500 ari cane abari ngaha mu gisagara ca Bujumbura, kandi bafise no kuvuga ya telefone Android, babo canke abavyeyi babo bashoboye kuduha izo information twari ko turasaba. Uvuga ko muri hari abantu benshi bagwaye tuzi yuko baba bagwaye mugabo badashobora kuronka ubwo buryo bwo kuduha ayo makuru tutashoboye kuronka. Byumvikane ko rero iyo ngwara ihari. Hanyuma ikindi tuko turakora nuko inyuma yo kugira ico cigwa, ko nababwiye abo bantu nahari bake ni biharuro vy'abantu bagwaye, nayo umuntu umwe ni kibazo ku gihugu. Rero ico tuko turagira nuko turiko turavugana n'abadusanzwe bafasha mu gisata c'amagara y'abantu, kugira ngo turabe yuko twoshiraho nkuko babivuze umugambi wo kuvura abo bantu, kandi no kwizeza yuko harimwo abo tumaze kuganira kandi tubona yuko biriko biratera imbere. Twibaza yuko mu minsi mikeya ico gisata kizojaho, donc uwo mugambi uzojaho kugira ngo dutangure tugire wanashaka kuga mbere mu vy'ibanze
tugire icigwa cagutse kugira tumenye abagwayi vy'ukuri ukuntu bangana n'ivyo twoshobora kubakorera, hanyuma tugira ngo turondere ivyo bijanye no gupima, turondere ivyo bijanye n'imiti nk'ivyo vy'amadroxyire kugira ngo bibaye bishoboka abantu bagwaye bashobore kuvurwa ku buntu, kuko nababwiye n'imiti izimvye, kwa muri kuragura imiti kuyinga ukwezi, urumva ko ari ibintu bihambaye. Muri make rero turi ku kivi, twibaza yuko uko vyari ariko bimeze ubu, nababwiye ko tumaze kuronka n'abafasha partenaire ko turakorana kugira ngo dushireho umugambi un projet yo kwegeranya abo bantu, hama tukamenya n'ukuntu tushobora kubakurikirana.